Ntumbero kugenzura no gusuzuma imirima y'akarorero y'ibiharage n'umuceri biciye muri wa mugambi wa leta wo kurima ibiterwa bimwe mu murima umwe. Rwa kabiri kiranganje bidukije uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema na Ramatari w'intara Gitega Venamani Rambona namwe mu bayobozi muri ubwo bushikiranganje baragendeye umurima w'akarorero wa koperative Sangwe ku mutumba wa Gisuru ku Nyambeho muri komine Giheta. Baragendeye kandi n'umwonga w'umuceri wa Mubarazi ku mutumba wa Kibasi utaratorerwa hamwe n'umwonga wa Kiganga Kagoma umeze neza kuko watorewe. Umushikiranganje arakengurukiye abene bafise imirima mu mwonga wa Mubarazi ko bumviye akamo batewe n'abajeje intwaro kuko batanguye gutorera uwo muceri. Akaba yamenyesheje ko izo ngendo zateguwe kugira ngo bamenye ongere birabire uko umugambi wa leta mvyeyi leta nkozi uri kurashirwa mu ngiro. Asaba abahinga bajejwe ivy'uburimyi n'ubworozi gukurikiranira hafi abene gihugu ko ibiro vyabo biri ku rubuga mu mirima, bitabaye gutyo ntibazoba babaye abakozi b'abene gihugu. Yahamagariye kandi abafundi b'indimo ku mitumba kugenzura abarimyi b'umuceri ndetse no gusanga abene gihugu ku kivi kugira ngo umwimbu wiyongere. Yanamenyesheje kandi yuko hagiye gutunganywa ikirangamisi cy'uko irima rizoja riragenda haba mu mwonga canke ku misozi. Umushiranganje yacamenyesha ko hagiye gushirwaho amakaye ku mitumba yose yo gukurikirana abafundi b'indimo ko bashika ku rubuga kuraba uko abene gihugu batunganya imirima. Nshaka kubamenyesha imbere y'aba bene gihugu yuko abafundi b'indimo mukorera ku mutumba nta bindi biro mufise atari imirima y'abene gihugu. Nukuvuga ku munsi mutegerezwa kuba mwagiye mu mirima y'abene gihugu muhemba. Tugiye gushiraho amakaye ku mitumba abafundi b'indimo bazoza berekana yuko batonze kujya abandi mu biro bashiraho amakaye mu gitondo berekana ko baje ku kazi. Simwe muza kubarondera niwe ategerezwa kuba ari mu mirima akamenya ingorane muba mufise mutaririrwa murabi. Ibi rero twebwe zoca tubigira no kuba agronome wo muri komine n'abaje bajeje uburimyi n'ubworozi mu ntara. Zoza tugira kuraba yuko baje mu bene gihugu. Nagombana n'abahanure nabonye bambwiye ngo nta mazi arashika. None yoshika gute ngaha ibyasi byarahazibiye. Aha hose muri iyi mihora y'amazi mbona hari y'ibyasi. Tugiye kwicana n'abajejwe uburimyi n'ubworozi ngaha muri iyi komine eka mbere ku mitumba kugira ngo ibi byose tubishire ku murongo ku neza y'Iwanyu bene gihugu. Waserukiye abene gihugu bo mwonga wa Mubarazi yasavye leta ko yoza iratanga imbuto ku gihe kugira bajane n'ibihe vy'irima. Yanameje ko hari ikibazo c'amazi aza ari make akagoma mu furege mukuru ntashike mu mirima bitewe n'imivo y'amazi yatunganijwe nabi. Turiko turitegereza ngaha ku amakanare bayashize hasi gose cyane. Bamaze kwashira hasi aho amazi yo kungenga mu masegondari ngo aje mu muceri tugaca dusanga yamazi ijanira umuserege mukuru yashika kuri ya segondari ntashobore kugira ngo yururu. Ico kintu naruko kuri imiserege mushobora kugidufashamwo ku kintu cyo gusubira kugira ngo amazi yaje kuri nivo tubone ko amazi agenda neza. Iki kibazo twacumvise kandi no kubera imwe navuga yuko nta maraporo twahora turonka yaba moniteur n'abagronome bagutubwire hakiri kare. Uburo bagiye kugira iyo kaye ibyo mwavuze bazoza banabyandika bavuga ati abene gihugu baha dusanze bakeneye ibi nibi tukazosanga ntibabiduganye ngo babishikane. Ya maraporo namwe twamatuvuga acaherera mu bitabo bazoca babibaza mu ndwi itangura tuzozanana nabo mubereke yuko nibasanga ari byo ko bihenze amazi bakaba babigize uko bashatse ntashike bamenye ko bahemukiye abene gihugu. Ugo rugendo rwasozwe no kugendera ibagiro ry'ibitare muri komine Bugendana aho bigaragara ko idashobora kwakira ibitungwa bibagwa muri yo komine. Umushiranganje yacamenyesha ko intara ya Gitega igiye kubaka muri ico kibanza irindi bagiro rinini ryo mu buryo bwa kijambere kuko ico kibanza ari kinini kandi hari n'amatara n'amazi ndetse akaba hategere n'imihana y'abene gihugu.